banywanyi b'iradiyo Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu, bagenzi bakunzi b'ikiganiro cacu Deutsche Kurs, ikiganiro mutegurirwa na Centre Multiculturel Allemand yo muri Université y'u Burundi, mugashikirizwa na jewe Paul Ndayihereje. Ndabaramukije mwese, ndabifuriza ikaze mu kiganiro cacu cyo kuri uno mugoroba. Tuza kuganira kuki? Tuza kuganira kuri une structure grammaticale. Une structure grammaticale yitwa ya nein Frage. Tuza kubona ico gisigura cyane ingene gikoreshwa. Iyo structure yitwa ya nein Frage. Nk'uko tubimenyereye, igice cyose cy'intambwe turimo, cy'urugendo turimo, hari igice kigizwe na verbe. Des verbes novuga spécifiques à son niveau d'apprentissage. Twama twazibonye, tukaraba, tukiga, tugafata ingene bazikonjuga. Nuno munsi niko kuko turaza kuraba mbega ni verbe izihe ngaha badusaba kumenya n'ukuri. Mu gice gikurikira turaza kuraba ikijanye n'ibiciro mu Budage, ko intumbero y'iyi leçon ari ukumenya ingene biki canke kiriya, hari ikintu cyo gufungura canke cyo kunywa. Iki kintu ugiye kukirondera ugikeneye uzovuga ngo iki, urihe muki, uzomenya ko bagitekera muki. Ngiri ibyo tugiye kubona hano. Nga imbere yaho, mbere yuko dusimbiza, mu nkundire ngaruke gatonya ku kintu twabonye ukuntu beze kijanye n'ukungene les noms de substantifs mu kidagi zivugwa, zandikwa au pluriel. Nomen n'uwundi mugwi mu mirwi munani dusanzwe tuzi igize ururimi rw'ikidagi. Hari umugwi wa article, aho twabonye ngaha des articles zitandukanye, indefinita, negative article. Aho twabonye umugwi wa les verbes, hari des verbes bivanye n'ingene zubatswe, ziriko zirakorwa, bakazita règle mesige, izindi une règle mesige. Aha tugeze ku kintu citwa nomen. Nomen rero n'umurwi iruhande y'imirwi yindi igize ururimi rw'ikidagi. Umuntu biragoye kuvuga nomen utavuze ikiri imbere yawe. Ni nk'uko bigoye kumva ingene wovuga article ntuvuge nomen. Aha ngombye kubabwira, ndabibutsa yuko eine Nomen ifise deux formes essentielles. Hari la forme du singulier et la forme du pluriel. Si bya bindi y'indimi zimwe bisa n'ivyoroshe kumenya la forme du singulier ou la forme du pluriel ifise forme. Mu Gifaransa bazovuga ati aya majambo yose aherezwa kuri AL ni AX mu Gifaransa. Bagaca bakubwira ko bakavuga bati à l'exception de ceci ou cela. Mu kidagi siko twarabonye, aha niko ndibutsa gusa yuko chaque nomen ifise son histoire entre guillemets, son histoire pour ce qui est de la forme du pluriel. Twarabonye plusieurs catégories arizo zizi nahisemo kwandika ndabibuza. Mugari ico mwokwibuka coco nyamukuru
nuko la forme du pluriel igizwe ahanini yubakiye kuri la forme du singulier. Yubakiye kuri la forme du singulier à laquelle vous ajoutez quelque chose. Ou bien hagati muri nyajambo canke à la fin du jambo. De façon schématique, nuko umurwi wa mbere n'umurwi w'amajambo afise exactement la même forme. La forme analogue aussi bien au singulier que au pluriel. Uburorero bubiri twabonye yari couronne ni kado ni gato na brötchen ni agapeti pa brötchen. Izi mu zibiri yaba imwe rudenda yaba brötchen imwe agapeti pain kamwe canke yaba gato imwe yaba zibiri yaba zitatu yandikwa kumwe kandi babisoma kumwe bakabivuga kumwe. Uyu n'umurwi wa mbere, catégorie ya mbere de noms qui ne changent pas de forme. Ce sont de ces mots qui ont la forme aussi bien au singulier et au pluriel zimwe. Umurwi wa kabiri ni akarorero nabahaye ndabibutsa ni brot. Brot ni umukate, brötchen ni petit pain. Ka CH et N à la fin kerekana diminutif du mot. Fata ijambo iryo ari ryo ryose uryandika uhereza kuri CH et N bivuga na kantu gato ugafatiye mu buto bwawe. Une jolie house, une petite maison, pas ici. Nuko c'est une structure bita diminutif. Brot, umukate, imikate ni brote. Aha, la forme du pluriel de ce mot brot, babibonye abafise amahirwe yo kubibona yubakiye kuri la forme du singulier ushirako la terminaison e. Umurwi wa gatatu notanga akarorero apfel, pomme, apfel. Aho twabonye ko la forme du pluriel igizwe essentiellement, fondamentalement na la forme du singulier. Mugabo aho twabonye yuko la voyelle a été modifiée. Nikiri A yabaye E. Si A yabaye E, ni A avec laut comme on dit, avec tréma. Umurwi wa kane ugizwe notanga akarorero ka zaft ni jus. Zaft ni jus. Iyo ari jus nyinshi rero bavuga zefte. La forme de départ, la forme du singulier zaft mugabo, où nous avons finalement, comme tout le cas de apfel, modification de la voyelle A, dikiri A yabaye E, ikindi caje ngaha ciyajutako ni la terminaison E. Il y a eu deux phénomènes, changement de voyelle et la terminaison. Et uyundi mugwi ugizwe n'ijambo novuga banane canke orange canke birne. Pluriel yayo ni orange, banane, birne. Byagenze gute? Ni ya forme de la forme du singulier twashizeko N. Ni ibi twabonye, ni ibi nari nifuje gusubiramwo ndabibutsa n'insista gose ku kintu kimwe, nuko chaque nomen mu kidagi irafise novuga sa vie à lui. Son mot, chaque mot irafise sa vie relativement à la forme du pluriel. Chaque nomen non. Le gros des noms irafise
aussi la forme de singulier na forme de pluriel. Mugabo reka kumbure ngaha ndabitomora. Iyo mvuze la plupart, c'est kuvuga kwanzitse. Ishobora kubaha akarorero ka isukari tuvuge, canke amata, die Milch na mata, Milch, Zucker. Aya n'amajambo y'ikidagi. Ce sont des nomen en allemand, des substantifs. Mugabo izi entre autres n'ont pas de forme de pluriel. Ndushobora kuvuga ngo Milch ukarondera la forme yindi ya Milch igihe amata ari menshi. Oya, amata mu kidagi no connaît pas la forme de pluriel. Co kimwe na Zucker. Zucker ni sukari. Zucker ni sukari. Zucker nayone, pour ne citer que ces deux exemples, hariho des noms qui n'ont pas leur forme correspondante au pluriel. Ce sont des mots qui n'existent qu'au singulier. Reka ngire ko ni nguko hariho des noms qui n'existent que dans leur forme de pluriel. Ushobora kuva hariya ngo brote, donc brote ni kate nyinshi, donc umukate umwe ngo ni brote. Il est des mots qui ne connaissent pas leur forme au singulier. Ibi nahisemo kubivuga uno munsi kugira ngo kumbure mwoba mwaribagije, mwoba mwavyumvise ukundi biri clair. Qui dit nomen en allemand substantif, deux formes, singulier, pluriel. Mugabo hagati yaho hariho des noms qui ne sont que connus sous leur forme du singulier et d'autres qui ne sont connus que sous leur forme du pluriel. Ukuvuga dans les deux sens y'ukuri. Uko twabibonye ngaha, banane, Saft, aya, awi. Yitwa twayibagiwe ya gatandatu, aya, di endungu yabaye mwabonye n'amasenariyo n'amakategori menshi. Uburorero bubiri notanga. Où il existe des noms mu kidagi qui ne connaissent pas leur forme correspondante. Ni ente. Lo mot turayizi iyo dufatiye kuri leçon ya kabiri aho twiga ingene abantu bitana mu miryango basangiye amaraso. Die Eltern n'abavyeyi. Abavyeyi nk'uko musanzwe mubizi n'iminsi yose yanditse. Dushobora kuvuga mo Eltern au singulier, ça n'existe pas. Rero nagombye kuhashika. En fait, mpresize icyiyumviro nigeze gushikiriza ngaha aho navuga nti qui dit nomen dit forme singulier, forme pluriel. Et conivio pour la plupart des cas, mugabo, attention, il est des noms qui ne sont pas, qui n'existent pas dans leur forme de singulier, et d'autres en revanche qui n'existent que dans leur forme de pluriel. Byari rero nagomba kwibuka. Reka rero dutandukire ikindi kibazo. Ikibazo si kindi, ni ikibazo kijanye na ya nein Frage. Ja, nein Frage. Iki kintu kibwizwa kubibutsa ikindi. Twabonye tugitangura. Quand nous avons essayé de tenter une typologie de phrase bivanye n'ingene les éléments se succèdent dans
la formation de ces phrases. Muravyibuka neza. Hari ibyo twabonye wie heißen Sie. Muravyibuka aho ubaza umuntu muriko muraganira muhuye muramukije wie heißen Sie. Ikibazo ikimenyamenya hari un point d'interrogation à la fin de la phrase. Mais uravye la structure uca wibuka ibyo twaganiye. Iri ryungane riherewe n'iki na vie. Iyi vie muravyibuka ni Frage Wort. Frage Wort. Wort ni jambo, Frage ni kibazo. Ni jambo rifasha dans la structuration d'une question. Quand vous voulez formuler une question, vous devez respecter une certaine structure. La structure nayo ni hariho muravyibuka position 1. Position 1, ça c'est en position ya mbere. Hakaza position ya kabiri ni verbe. Et zi, ça c'est le sujet. Dans la typologie des phrases en allemand, il va dire W-Frage. W-Frage. W-Frage, la lettre de l'alphabet, V. En fait, tous les phrases Wörter, tous ces mots sur lesquels on se base pour former une phrase, zose zitangwa n'iyo ndome V. Ibuka namwe wie, wer, ugomba kubaza umuntu, wo, ugomba kubaza ahantu, wann, n'izindi mwibuka. Ngira ngo murabibona, wie itangurwa na V. Wer itangurwa na V. Wo n'ibindi. Arico na gituma iyi type, iyi groupe de phrases, izi système de formation de bazita V-Frage. Izi rero ico zikora. Ndakubajije wie heißen Sie, je m'attends à ce que vous me donniez une réponse. Une réponse. Umbarira iyumva igihugu vawe. Uyu munsi tugomba turabe iyindi structure, iyindi manière de poser une question. Reka dufata akarorero, dufatiye kuri le même verbe heißen. Kukubaza wie heißen Sie, ndashobora kukubaza heißen Sie Petra, point d'interrogation. Aha, ni wie heißen Sie? La phrase débute par eine Fragewort wie. Wer sind Sie? Commence par wer. Mais hariya mvuze ngo heißen Sie Petra. Sind Sie Petra. Ngomba kubaza iyuva. Woher kommen Sie? Uvahe. Woher? Fragewort. Umugani ushobora kukubazaho mbega nyene. Kommen Sie. Aus. Ugaca uvuga ico gihugu. Point d'interrogation. Kommen Sie aus Burundi? Kommen Sie aus Deutschland? Ngibi ibibazo. Les deux formes de question ont un même objectif. Nkeneye kumenya ingene witwa wie heißen Sie. Je suis un peu sûr de moi-même, mais je me trompe. Je peux me tromper. Heißen Sie Petra? Ubwo onje wowe witwa gutya. Ubwo nturi naka. Ubwo ntuva mu Burundi. Voilà deux manières de poser une question
mais qui change littéralement sur le plan de la structure. Comment, en fait, sont constitués, quels sont les éléments constitutifs de cette phrase? Et surtout, comment ces éléments sont-ils agencés? irabire namwe bihahise nzi nabivuze ndabisubiremo hatangura phrase verbe vers zinzi hatangura verbe mais hahise nzi Petra zinzi Petra position ya mbere hari iki hari le verbe hahise hakaba na le verbe sein conjugué alors que ngaha le verbe conjugué est à la position ya kabiri. Position ya mbere hari phrase verbe ngaha a position ya mbere igizwe na le verbe conjugué. Hahise nzi zinzi. Wumva mu Budagi kommen Sie aus Deutschland. Kommen Sie. Qu'est-ce qui est à la position 1? Kommen. Kommen, c'est la forme du verbe kommen conjugué à la troisième personne du pluriel. Aha ni la Sie Höflichkeitsnorm. C'est la formule de courtoisie. Aho utavuva, aho udatitwaye umuntu kuko umuvuva. Mwabonye rero, selon que abatangurana Fragewort bayita V-Frage. Mugabo iyo utanguye ubaza ugahera ku verbe conjugué bayita ya Frage. Iyi ni V-Frage, iyi ni ya Frage. Zompi ni ibibazo n'ikimenyamenya kanatsinda zandikwa ziherezwa na point d'interrogation. Mugabo, si vous entrez de façon très attentive et faites attention, vous voyez que quelque part au niveau de la structure, hariho ubudasa. Hamwe hatangurwa na Frage Wort, izi ni V-Frage. Ahandi naho ni ya Frage. Bemukuru. Ya Frage uhera donc kuri position ya verbe sind Sie Petra. Inyishu ni imwe rudende ni ya ego nitwa Petra canke oya sinitwa Petra. Nico gituma baciye bazitira rero la nature ou la sorte de réponse qu'on est appelé à donner à la question. Kommen Sie aus Burundi? Uva mu Burundi. Inyishu ni ego canke oya. Wanyihenze ko simva mu Burundi. Mugabo ni oya canke oya. Ariko niyo yambaza woher kommen Sie? Ya yindi type de question ni V-Frage n'ikimenyamenya batanguriye kuri V-Frage. Woher? Nzotanga inyishu. Je ne vais pas me contenter de kwishura ngo yego canke oya, kanatsinda nta n'ikibanza cy'iyo nyishu. Woher kommen Sie? Ubajije icyo kibazo s'attend à ce que vous lui précisiez ukavuga igihugu. Ariko wa wundi akubaze kommen Sie aus, yakwitiranyije kumva. Kommen Sie aus Deutschland? Ni ego canke oya. Nico gituma bazita rero ya Frage ikibazo kitarindira insiguro ndende. Uvuze iya inyishu niyo, inyishu niyo irakirwa. Ariko V-Frage isaba iki? Isaba koko ko utanga inyishu. Ngiki ikintu gitandukanya les deux formes de questions. Les deux sont des questions, mais formulées différemment. Il y a une différence dans la formulation, dans l'agencement des éléments au niveau de la question. Izo zituma bazita
W-Fragen igihe à la position ans, la phrase commence par W-Fragen. Bano, wo, wie, was. N'izindi tuzokwiga. Mugabo igihe utanguje la phrase par la forme de conjugaison, la forme d'un verbe conjugué, quelle que soit la personne ayita y'amavuga. Iki icyo nagombye kubaganira ku kijyanye n'iki cya une autre forme de question à côté y'ibyo twabonye au début de l'art. Ikintu gikurikira ni ikintu kijyanye na conjugation, système de conjugaison. Ibi turabigira de façon systématique. À chaque étape hariho amaphrase, amaverbe badusaba kumenya no kuraba ingene akonje. Twatanguriye kuri sein, heißen, kommen, heißen, utandukira haben, utandukira lernen. Ubu naho muri iyi leçon ya gatatu turabe phrase mu by'ukuri zingahe. Essen, nta kundi vyogenda. Aha turi dans une thématique y'ikintu kijanye n'ibifungurwa n'ibinyobwa. Donc le verbe essen mu gufungura iba conjugué gute? Le verbe trinken, le verbe kaufen. Ahanini nizi zitatu. Sinza kuzirandira ko cyane kuko izi zibiri za mbere, trinken za nyuma. Trinken, kaufen, ce sont des verbes qui se conjuguent de façon régulière. Nguko kommen, heißen ziba conjuguées. Ni ukuvuga iki? Vous recopiez systématiquement les personnels pronoms, vous recopiez et vous collez la racine, le radical du verbe, et vous ajoutez tout simplement les formes de terminaison de ces verbes. Ich trinke et du trinkst. Et sie trinkt n'ibintu nk'uko mubizi. Cyo kimwe na kaufen. Ich kaufe, du kaufst. Mais en revanche, le verbe essen. Le verbe essen, c'est un verbe que vous devriez ajouter. Hamwe mwaba mufite agakaramu ahantu mwandika, kwandika le verbe essen. Ije isanga izindi verbe twabonye, notamment sprechen, très rapidement. Reka ndayibereke ingene iba conjugué. Ich esse, du isst, du isst, isst, wir essen, ihr isst, sie essen. Nguko ukuntu mu by'ukuri le verbe essen se conjugue. Mwabonye dans sa forme à l'infinitif yandikwa ss et n bien sûr. Reka rero tugeze ngaha kuri uyu munsi ndabemerera ko nzogaruka kuri iki kibazo cyo kugenera verbe esi isigura gufungura ingenya yakonje. Reka dusezerane ngaha ndabemerera yuko kundi bizatsura turi kumwe. Ibibazo byiza. Bye bye.